Bingo Sport. Yes, niko nagati imigwi yarayishikanye amaguru yose muri kimwe cya munani gishiri cya nyuma yarayimenyekanye ku mugoro ku munsi w'ejo nyuma yo ariko araba inkino zigira kuri 18 ni equipe ya Liverpool, equipe ya Barcelona. Equipe ya Liverpool yarangije mu kibazo cya mbere n'amata 40 mu equipe ya Barcelona kuri amata 19 bangana equipe ya Barcelona n'amata 19, equipe ya Inter de n'amata 19, equipe ya Atletico de Madrid n'amata 18, equipe ya Leverkusen n'amata 16, equipe ya Lille 16, Aston Villa 16. Niyo migwi munani yarabandanije muri kimwe cya munani gishiri cya nyuma itibura kiringino za barrage mu gihe kurundi ruhande equipe ya Atalanta Bergamo, Borussia Dortmund, Real Madrid, equipe ya Bayern Munich, equipe ya Mirase, equipe ya PSV Eindhoven, equipe ya Paris Saint-Germain, Benfica Lisbonne, equipe ya Monaco, Stade Brest, equipe ya Feyenoord Rotterdam, equipe ya Juventus Dortmund, equipe ya Celtic, equipe ya Manchester City, equipe ya Sporting ndetse na equipe ya Club Brugge. Niyo migwi gera kuri 16 nayo yabandanije mu nkino za barrage mu gihe kurundi ruhande equipe ya Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Crvena Zvezda, equipe ya Sturm Graz, equipe ya RB Leipzig, equipe ya Girona, equipe ya Strasbourg, equipe ya Slovan Bratislava na equipe ya Young Boys. Abo bagiye kwisoza bagiye kuba banakurikirana inkino za Ligue des Champions muhira. Apologize, nabonye tombora igiye kuba iba ku munsi w'ejo. Ko tombora nabonye igiye kuba inagenda, nabonye ni tombora itagiye kuba yoroheza imigwi imwe nk'akarorero equipe ya Atalanta Bergamo ishobora guhura na equipe ya Sporting Czech na equipe ya Club Brugge. Rumvikana tombora kugira ngo ikogwe bazofata imigwi 8 ya mbere mu migwi 16 yagiye muri barrage ubundi bashire mu gakono kayo hama bafata iyindi migwi 8 ya nyuma ushobora kuba banahura. Bumvikana umwe ari class cyane azohura n'uwundi ari class bukebuke. Apologize Johnson no ku munsi w'ejo. Madrid nabonye bashobora kuhura na equipe ya Man City cyangwa bagahura na equipe ya Bayern, mu gihe equipe ya Celtic nabashobora guhura na equipe ya Manchester City mu nkino za barrage. Nkuko bavuze ati muri rusange equipe zigera kuri 8 n'ama equipe ashobora kwisanga ariko aratombora ama equipe novuga atari ku rwego rwo hejuru cyane, kuko nkuko twari dusanzwe tubyiteze ama equipe akomeye ne ama equipe novuga ko ari muri barrage, kuko ugiye kureba za Paris Saint-Germain, uravye Real de Madrid, uravye ama equipe nka za Inter de Milan, ugiye kureba ama equipe nka za AC Milan, ama equipe ubona kakomeye cyane. Rero novuga yuko tomboreza kuba ku munsi w'ejo, novuga yuko waravuze ati Real de Madrid hagati ya Celtic canke equipe ya Manchester City niyo ma equipe bashobora gutomborana. Equipe ya Celtic nayo yatwiyeretse, equipe ya Celtic novuga yuko ari equipe imeze neza cyane kuva mu gihugu cya Ecosse, kandi ugiye no kuraba ikiratsindwa ibitsindo bine byose kuri bibiri. CV bariko baratsindwa mugabo brother nico biyita knockout, nico bitwa equipe urahura na equipe face à face mugahura nayo fazare mugara nayo na match retour. Birumvikana ko hamwe Real de Madrid botombora equipe ya Manchester City, bimwe nabonye umusaza Carlo Donanche rutari karavuga ati abaru rukino rukomeye cyane ntipfuza kubona, arabizi incuro zabo zibiri bahuye. Novuga yuko incuro yabo ya mbere Manchester City yarashoboye kuba ibermina, novuga yuko batsinda match ndetse na match retour, mu gihe match urukino rwabo rwa kabiri umwaka uheze aho Man City basoboye novuga ngo kuviramwo mu ma penalty, baravyibuka urukino ruza kurangira equipe ya Real Madrid yugaye umukino wabo. Ariko muri rusange birumvikana ko Carlo Donancelotti we atitaye bibi Man City birimo, atitaye novuga amame forume ku bakinyi waramaze kuma maîtrise equipe ya Manchester City ya Man City ko ari equipe ikunda kumubangamira cyane. Rero birumvikana ko probability kwa Real de Madrid n'imigwi kira kuri ibiri hagati ya Celtic ndetse na equipe ya Manchester City. Equipe ya Monaco na equipe ya Stade Brest, nako equipe ya Stade Brest kwa bashobora guhura na equipe ya Paris Saint-Germain bagahura na equipe ya Benfica, mu gihe umwe azorengana hagati ya Monaco nako na equipe ya Benfica cyangwa hagati ya Paris Saint-Germain arocahura na equipe ya Liverpool na equipe ya FC Barcelona. Paris Saint-Germain bwana Crofase guko ishobora guhura n'umugumwe wo mu France ushobora gushika pashine bikarengana byero cyane, guko namba huyo na Monaco turabona muri championnat barabatsinda Stade Brest kandi niko gukora batsinda pare mahigwe yose, amahigwe menshi ashobora kuba borengana muri zino nkino za playoffs. Yes, ni kuvuga kuri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ishobora guhura niyo migwi bisanzwe bikina Ligue 1 mu higanwa rimwe menyeranye, kuko amahigwe araboneka kuri Monaco
na Brest cyane cyane kubera ko imigwi 8 ya mbere bazoyishira mu gakono hama bongera bashira yindi 8 ya nyuma mu gakono kugira ngo bazungurutse barabe Monaco yabandanije ari ya 17 Brest yabandanije ari 18 Paris yabandanije 15 ese 13 na equipe ya Benfica Lisbon ni kuvuga Paris Saint-Germain iri muri ka gakono ka mbere bazomaze bakazungurutsa hama izo zindi za Brest na Monaco ziri muri ka gakono ka kabiri rero bashobora guhura bivanye n'ukuntu Traje Osor zo bigenze zoba ku munsi wa gatatu minga ntihenze umunsi wejo Traje Osor umunsi wa gatanu ya genzo ya 31 ku munsi wejo ya ku munsi wejo sawa ni kuvuga ejo tuzoba tubona ati mbega Traje Osor yagenze gute hagati ya yize ekipe 8 za mbere nize ekipe 8 za kabiri novuga ngo ni ekipe ya Paris Saint-Germain itombeye umugwi wa Monaco cyangwa Brest yo bitombe neza kuko urabona mu higanwa rya Ligue 1 mu France irayoboje inkoni y'icuma nico gituma mvuga ati FC Paris Saint-Germain irafise amahirwe menshi yo kurengana mu mapure muri barrage niko no kivuga irenganye irahura hagati ya ekipe ya Barcelona na ekipe ya Liverpool muri kimwe ca munani gishiri cya nyuma amahirwe angana gute kuri Paris Saint-Germain nabonye n'ivyo nibiri mu byo witwa Rumuzane kanaganiriye ngo sinifuza guhana Liverpool sinifuza guhana ekipe ya FC Barcelona ariko Lamine Yamal bavuga ngo ekipe zizohura ati nditayari kubanda yisezerera mwana muto Lamine Yamal ku munsi we c'est vrai ni ekipe ya Paris Saint-Germain kamera inyuma gato ku muvandimwe rekavuga ngo bagiye gura arama ekipe azinanye muri championnat ya Ligue Ibert bamaze kumva banatwereka ko ekipe ya Paris Saint-Germain nivyo Luis Enrique seziwe yambaye ntiyashoboye kubimukundira cyane nubwo yashoboye gutahukana ico gikombe cya Ligue mugabo arabona ko ari wa Luis Enrique gukinisha bari abana kuzamura bitobaza Warren Emery gukinisha abana bakiri bato ba Presnel ekipe mbe ba Marquinhos n'imyaka iri kiragenda byaraboneka ko byamunyuziye cyane seziwe ya mbere ariko novuga yuko ibaye sezo y'uno mwaka ari karegisera cyane muri ekipe ya Paris Saint-Germain c'est vrai ushobora kumbwira ngo ni ekipe y'amafaranga bashobora kurekrita kuri buri mukinyi cyanye buri poste bakazana umukinyi mwiza uko bariko barabikora twabonye barokirisa amafaranga hari gihe bitigeze bigenda neza oui mugabo novuga ko ino saison recruitment bakoze ziriko zirabahira cyane kugiye kuraba William Pacho mu mutima wa defenseur umukinyi yashitse aza kubibagiza Presnel equipe mbe n'imvune yaragize kandi ugerageje no kuraba Presnel equipe mbe buryo yaramaze gukundwa ndetse n'uburyo yaramaze kwinjira mu mitima y'abafana b'ikipe ya Paris Saint-Germain ariko no munsi uwo bita William Pacho n'umukino uvuga yuko amaze kuba metriza cyane ariko mo n'uwo bita Marquinhos hagati mu kibuga novuga yuko n'abasore bashasha mugabo baje kwisanga ari tiyo yitoranye na Vitinha ndetse na mugenzi we Carlos uyu muvandimwe Luiz umunya Espagne baje kwisanga ari Fabian Ruiz baje kwisanga ari trio imeze neza cyane cyo shira ko n'umwana muto Joao Neves yavuye muri Benfica no muzi ariko arakina football nziza cyane go hejuru muri attaque ni umuntu wese ariko aribaza teske Paris Saint-Germain izosubira gutsinda bya bitsindo vya Kylian Mbappe izosubira gutsinda bya bitsindo bigera birenga 20 canke tukazosubira kubona yuwo mukinya afite ibyo bitsindo bigera kuri 8 muri UEFA Champions League uno musi ni championnat novuga ngo yatanguye ndetse na Ligue des Champions yatanguye buri muntu wese akeka ikipe ya Paris Saint-Germain avuga ati ino kipe ya Paris Saint-Germain nani rikiraje kurabona ko bari batakaje uwo bita Kylian Mbappe uruti rw'umugongo wabo ariko uri munsi rwo turaraba byarabanyuzuye Kylian Mbappe kigenda mugabo novuga yuko muri zino nkino zikuva kuri jiro ya gatatu kurengana inyuma yuko batsinze ikipe nka Arsenal kurengana n'andi makipe batsinze byagaragara ko ikipe ya Paris Saint-Germain Ousmane Dembele yaje ari wa Ousmane Dembele ari serie ku munsi wo Jerika arashiramo hat-trick ababwira ati nije Ousmane Dembele rero mwari mwifuza birumvikana rero guhura hagati y'ikipe ya Liverpool ndetse na FC Barcelona nama ekipa abiri Liverpool na Barcelona tubonye parcours yabo muri UEFA Champions League Liverpool yatakaje umukino wabo umwe ku munsi wejo no mukino bawutakaje kubera umenyereza yari yawuneglige kuko ntiyari yashiramo abasore biwiwe ntabwo yanibizera ko yari kubutakaza ariko yagomba kubutakaza kubwo kuruhurira abasore biwe ko bavise novuga ngo urugamba rurero rwo kurwanira igikombe cha England Premier League FC Barcelona iri kiritwara neza muri UEFA Champions League paraporo yo muri La Liga mugatumaze kubona ko Xavi nako uwo bita Hans Flick Dieter ari wa mumenyereza ariko aragerageza novuga ngo kuvyura cyane ikipe ya FC Barcelona ku mumiseze yaje kwisanga ari ikipe kuva 2013 batsikana ibyo bitsindi cyane mu nkino 32 basubiye gukora iyo rekord ku munsi wa weekend heze birumvikana ko ari ya FC Barcelona no munsi Ivisio Morale Frankie de Jong yatanguye ku ntebe yasubira abandi mu nkino ziherutse mugabo no munsi urabona ko ari wa mukinyi atagumutse nubwo hakiyemo aho kanuka ko agomba kugenda mugabo waravuga ati ngomba kuguma muri ino kipe ndetse nagabanye n'umushahara birumvikana ko FC Barcelona usivye ko umusaruro bariko barawutanganze w'ikibuga
kibuga ni ikipe yubatse neza muri vestiaire. Kwa Liverpool ni ikipe imeze neza, buri poste bafise ko umukinyi mugabo ndafise ko amakenga ko ntashobora gutena ku matitre abiri kandi ubona ko ariko akoresha ingufu nyinshi. Ari ku mwanya wa mbere muri England Premier League, ari no ku mwanya wa mbere ashoboye gusohoka ari ku mwanya wa mbere muri UEFA Champions League kandi bakoresheje ingufu zidasanzwe. Rero muri Liverpool Swat Arne Slot ashobora guheba igikombe kimwe gakurikira ikindi paraporo yuko yovyiruka ko byose birumvikana. Paris Saint-Germain gutombora hagati ya Barca na hagati ya Liverpool, historique hari na historique ndende hari cyane kwa Liverpool na Paris Saint-Germain mino mikino yo UEFA Champions League paraporo yo kwa FC Barcelona na Paris Saint-Germain barazi barahuye cyane bahubakwe na izo remontada bitandatu kuri bingahe. Barcelona ishobora kurengana barahuye mu mwaka weze equipe ya Paris Saint-Germain basezera muri quart de finale kwikosa ryari ikozwa bitwa Baranadalayo, ariko no mutugiye kuraba na ma equipe ubona ko yagarutse kandi na ma equipe ubona ko ari ku bwego bwo hejuru. Kilomeye ganye hagati y'izo equipe zitatu cyangwa zibiri cyangwa kuba zotoborana kose nkuko abakinyi bamwe batanguye kubivuga usivye Luis Enrique yatanguye kuvuga ngo na ma equipe nabonye yitwaye neza atigura nayo cyo bari kindi gikorwa gikomeye cyane. Mu gihe abandi bakinyi bavuga ngo kwa Barcelona ihangiro dovise ngo gutwara igikombe ca UEFA Champions League, birumvikana koko buri equipe yose abakinyi babiteguye guhura nayo. Abakinyi bose babiteguye guhura nayo. Barcelona iraza kurengana bwana Kirofasi mu gihe bona equipe ya Paris Saint-Germain kurengana byoroshye ko na equipe umwaka n'amanenze mwaka weze yababujije kubana muri kimwe cya kabiri gishiri cyane. Yes, kuri Barcelona na Paris Saint-Germain ni equipe zimaze kumenyerana muri UEFA Champions League kuko baramaze gukina imikino myinshi gitandukanye mu makarifikasiyo namwe ametrize iyo equipe yose Barcelona. Tukabona na Luis Enrique kocha wa Paris Saint-Germain arametrize FC Barcelona ko yarahaciye arabaha nico ikombe cha Champions League. Ni kuvuga turavye hagati ya Paris Saint-Germain na Barcelona novuga ni migwi ihuye tworaba ati mbega iyi UEFA Champions League igiye kugenda gute ko tubona iyi migwi yose igiye itandukanye imenyeye yihiganwa imenyeye aya ma competition igiye guhura muri kimwe c'umunani kimwe ca kane kibandanya gishiri cyanyuma novuga ni kuri Paris Saint-Germain noca mvuga kubera ko bamenyeranye na FC Barcelona nayo mahirwe novuga akaza gakonta kuri 50-50 bivanye nuko umugwi wa Paris Saint-Germain uba witwaye ukarengana muri Brage ukaza ugahura na FC Barcelona cyangwa ukaza ugahura na Liverpool. Niyo Liverpool nayo imenyeye iri higanwa rya Champions League imaze gushika ku mafinale agiye atandukanye igatakaza igahora na za Real Madrid igahora na zande ugasanga ni equipe iri equilibre ikorera hamwe. Turabona no muri uyu mwaka turana iyo equipe igiye ifise ingufu zigiye zitandukanye haba mu bakinyi haba muri staff haba muri byo bigiye bitandukanye. Novuga Paris Saint-Germain nizokoroherwa igiye guhura hagati ya FC Barcelona na Liverpool. Yes, nuko Paris Saint-Germain ishobora kutoroherwa mu gihe yohura na equipe ya Barcelona igahura na equipe ya Liverpool. Nuko ku rundi ruhande nabonye equipe ya Atalanta Bergamo ndetse na equipe ya Borussia Dortmund bashobora guha hagati ya equipe ya Sporting na equipe ya Club Brugge, mu gihe umuguzi urengana uzocuha hagati ya equipe ya Lille na equipe ya Aston Villa. Club Brugge twabonye barenganye nabo nubwo basimira equipe ya Man City. Atalanta Bergamo twabonye yavuyemo mu migwi 8 bagiye gukina muri barrage, harimo equipe ya Sporting harimo na equipe bagezohona equipe ya Sporting na equipe ya Club Brugge. Bishobora ko kurangira Atalanta Bergamo ko batwese urwego rwiza cyane barenganye zino nkino za barrage. Bwana apologize ni equipe ya Atalanta igiye gura n'ama equipe novuga yuko atari yo kubwo hejuru cyane kanganye nta yarimwe. Nabonye umukino bakinye ku munsi w'ejo na FC Barcelona, nabonye abitwa baritegwi bari bameze neza, nabonye abitwa Baraspadori bari bagarukanye gwa gwego gwiza gwabo de la Caterael yarameze neza, abona ko reka rabangamira cyane ubwugarizi bwa FC Barcelona. Nabonye Atalanta mu isanamu yayo, nabonye Atalanta mu isanamu bariko baratwereka muri Italy Serie A, nabonye Atalanta mu isanamu batweretse mu nkino zo mu matsinda za UEFA Champions League. Ku munsi w'ejo reko bitwara neza batagira uwo bita Demola Lukman, ariko kuza kuba bamugaruye muri
muri zino nkino zigiye kuba zikurikiraho mu kwezi kwa kabiri birumvikana cyane. Gutombora Sporting Club de Portugal ekipe iri mu bihe bibi muri championnat mu gihugu cya Portugal nyuma yo gutakaza Ruben Amorim. Ubona ko ikipe iracumbagira cyane. Club Brugge ni ya ekipe atakine yoza kubuza ikintu cyangwa ingize kubuza uwo munezero muri no UEFA Champions League. Ndabona ikipe ya Atalanta Belgrade ari ikipe ishobora korerwa cyane muri no tombora igiye kuba ku munsi wecu. Man City ku rundi ruhande bo barangije mu kwaca 22 neza na ekipe ya Celtic mu kwaca 21 aba bari mu gakono no ngo kama ekipe ari Marca cyangwa zadakomeye hagozohura hagati ekipe ya Real Madrid yarangije mu kwaca 11 ekipe ya Bayern mu kibanza ca 12 kwitegiki Man City Real Madrid bashobora guhura cyangwa bagahona ekipe ya Bayern ndavuga ekipe ya Manchester City. Man City twabonye igendera cumbagira ikirana cumbaga no muri champion hamwe yohora na Real Madrid gacegahona ekipe ya Bayern dushobora kuyibura isezerewe umugamba na Crofas sezerewe bakiri mu nkino za barrage. Yes, ni Man City novuga ukuntu yagiye iragira competition irengana muri barrage niyo ekipe ya Man City tutari bwabone neza ivyirimwo tutabwabone neza ati mbega ya Man City twaye tumenyeye ya Man City yo ku mwaka mu myaka ya heri twari ivyo bikombe vya Premier League, Champions League shika kure ikuramo na Real Madrid mu mapenalty na Real Madrid yagize souffrance ikomeye cyane. Novuga ni Man City itanguye kwitora mu gihe twabonye yuko yagize recruitment zigeze zitandukanye muri uku kwezi kwa mbere. Tubona yuko Man City igiri yubaka bivanye nuko mu bihirimwo abakinyi ba Man City baraza bakagenda mu mvune bakagaruka umva ni ya Man City tutarabona neza. Nico gituma twagiye kubona yuko Man City ntitwari bwabona yuko igenda muri mu kwezi kwa mbere igenda kugira recruitment ariko mu mwaka vyadutangaje iziragira nibihe bibe ekipe ekipe yagira cyangwa ya Man City. Novuga ni ya Man City rero bivanye n'umukino yatwetse muri weekend muri Premier League ikaza yaraje irafunga Chelsea yari yatanguye igitsindo ku ruhande rwa Chelsea irazira gombora irashya ivyo bitsindo bibiri biba bitatu kuri kimwe. Tubona ni ya Man City kiraza muri ya sura shasha nkuko tutari tuvyiteze nkuko twari tuvuga ati ya Man City kiratubesha cyane ariko turiko turabona Man City kiraza bukebuke yubaka bivanye nuko izo recruitment yagiye ikora zigiye zitandukanye. Rero navuga Man City ngaha muri pool irimwo yo gusohoka muri barrage yo guhura hagati ya Real Madrid na Bayern Munich na Celtic uyu mugwi urakomeye cyane kuko ni Man City tubona icumbagira ni Real Madrid. Ubundi Man City Celtic naho bohuri. Man City ni hagati ya Real Madrid na ekipe ya Bayern. Ni Man City izoza guhura hagati ya Real Madrid na Bayern. Ni Bayern Munich na je ntarabona uyu mwaka kiriko irankonvenka kiranyereka irazigatakaza inkino zigiye zitandukanye none itakaje kubera iki ukabiraba abakinyi rise do base ni nyene ntiyahindutse ariko ukaza ukaraba Bayern Munich iragira atakaza umukino tukaza tukuri Real Madrid. Ni Real Madrid tumenyereye muri vya bihe vyayo ariko nituko turabona mbere ni Real Madrid kuri tapi vert twereka ati Real Madrid twagarutse nka Real Madrid. Ni kuvuga izi ekipe zose ziyumba bivanye nuko iyi pure yabo umenge irimo kantu nubwo ari ekipe tubona ari ekipe z'amazina zanditse Man City, Real Madrid, Bayern ama ekipe yose aragwirirana ntameze neza. Hari utwo tuntu tugiye dutandukanye muri ekipe mu mugwi hehe muri vestiaire hari ibintu bitari ko biragenda neza. Novuga izi ekipe twovuga reka turindire turaho kubizogenda bivanye na Traje Osor zosoka ku munsi wejo turabe mbega bigiye gutomborana gute turabe yuko iyi migwi igiye itandukanye yuko yoza yahinduye muri barrage tukaza tukayibona ikaza igakina muri ico kimwe c'umunani kigiye kibandana. Man City guhura na Bayern cyo guhana na Real Madrid niho yokoroherwa. Manchester City ntabwo nza kuyikompara cyane na Man City nabonye mu mikino 13 bariko baratakaza muri England Premier League ndetse toute competition confondi. Ndagomba ndayihuza cyane mu mikino ibiri nabonye bakinye bitwaye neza ku mukino wa Chelsea umuvanimwe Crofas yakavuga ati bitwaye neza cyane kuza kugombora ico gitsindo ndetse bakanatsinda nabonye kandi basubiye kubikora ku munsi wejo winning from behind kipe ya Club Brugge yari yabanje mu gitsinda ariko ndabona ko ari ya kipe ya Man City garutse
ndabona ko abasore ba Kevin De Bruyne ubaravye mu maso bagarutse igice cyabo cya kabiri wabona ko ari ikintu kibazanye kandi wabona ko bafise akazi ko gutsinda birumvikana ko nabonye Mateo Kovacic yabaye mwiza cyane hagati mu kibuga nabonye Kevin De Bruyne yabaye mwiza nabonye John Stones mu mutima wa defense yaje kwasira ikibanza cya Ruben Amorim cya Ruben Diaz nako nabonye Josko Gvardiol nabonye Matheus Nunes yatanguye kumenyera nimero zibiri nimero yashizwe ko na Jose Pepe Guardiola abantu bamupinza bati uriya musore kura mwicira kariyeri nanone nabonye yatanguye kwiyakira cyane kuko ariko aratangura kwakina nawe nari areze kuko si umukinyi we wa mbere yobahinduriye ikibanza na Jose Pepe Guardiola birumvikana cyane ko agomba kubibamwe kuriya nabonye equipe ya Man City kuza mvuga ngo baraza kwitwara gute bireza kunkonfirma ku mukino baza gura na Arsenal muri weekend ariko kwa Real de Madrid bo bari mu higanwa ryabo nubwo baciye muri barrage abafana ntabwo boshobora gucika intege kuko barazi ivyo barimwo ne equipe tutagize tubona idebukirwa nubwo ushobora kuyitsinda ivyo bitsindo bitatu mu minota ya 60 ni equipe ishobora kuba kugeza ku munota wanyu mubona ko ikiri kiragushaka mu ico gitsindo nubwo yo kibura ko ubona kiba yagishatse cyane ni equipe nayo ya Bayern Dominique kuko mariko murabivuga Vision Company umustajere yaratse muri equipe ya Bayern Dominique turiko turabona bitwa aba Matistere bidoga cyane turagomba kugenda turiko turabona abandi basore bagiye batandukanye bavuga ngo ntabwo turiko turabwo mwanya ndavuga bitwa ba Thomas Mura bitwa ba Leroy Sané abitwa ba Joshua Kimmich bati turiko turishimira cyane umusaruro w'umenyereza Vision Company muga muri rusange n'ikipe ya Bayern ugerageje kuraba ntabwo bagiye neza cyane muri no higanwa ndetse muri zino nkino 8 bakinye kuko baza kuba bazitwaramo neza twari kubona ino equipe ishobora kurengana ari nk'iya mbere cyangwa ari nk'iya gatatu muga muri rusange ikintu novuga ni ikipe novuga ngo ya Bayern ni ikipe ya Real de Madrid ndetse ni ikipe ya Manchester City ni ikipe zose novuga yuko ziri favori kuba zizoba ziriko ziravyitwaramo neza n'importe uko bazoba bameze kose ariko ikipe ya Real de Madrid hamwe n'ikipe ya Man City ndazibona ziriko zirarengana ekipe ya Man City cyangwa ekipe ya Real de Madrid urazibona ziriko zirarengana mugiye kurundi bane Juventus bari kubona ekipe ya bashobora guhana PSV bashobora guhana ekipe ya Mirase mugihe ekipe izobana izo cyubona ekipe ya Inter de Milan na ekipe ya Arsenal Juventus twabonye kiratsinda na Benfica ibitsindo 2-0 yari yatsinze ekipe ya Man City ibitsindo 2-0 nayo muri kuri june ya gatandatu Juventus ishobora kurengana mugihe horana ekipe ya Milan cyangwa horana ekipe ya PSV Eindhoven. Yes, ni Juventus novuga iriko iraza itwereka ya mikino yabo itagiye yerekana yuko iyo mikino ari myiza cyane kuko ni Juventus yaje iratakaza imbere ya Sporting Club itakaza urukino itari gutakaza tukavuga ati none iyi Juventus bimeze gute biri gute ko twe twayizeye ko twe twabonye ni equipe yari yagarutse muri Serie A imeze neza muri iyo misi irenganye yaragira afata ikibanza ca mbere ariko ubu irazera gitakaza muga tukavuga ati ni ya Juventus tutari tumereye ku munsi mu misi heze ku mwaka uheze yari Juventus igenda icumbagira cyane ariko twe twabonye umwaka yatanguye neza itangura umwaka w'inkino neza ariko tubona muri Champions League irikirazirananizwa na equipe zimwe zigiye zitandukanye tukavuga ati none igirananirwa na Benfica Lisbonne muri Champions League bizohava birangira gute ni Juventus izoza igahura na AC Milan na PSV ni AC Milan nubwo yatakaje kubera ko yari ikarata itukura n'ahandi AC Milan turiko turabona muri Serie A irikigenda bikora neza Dinamo Zagreb ikarata y'umutuku ikiza iratakaza urwo rukino urumva ni Juventus novuga ati aha hantu izora biprofite nubwo menga uyu mugwi wa PSV nitugomba kuha amahirwe cyane ariko n'uyu mugwi uzuka bitwereka ati eregana je ndi muri za equipe za grandes equipe zigiye zitandukanye kuko yaraje iragira remontada ku munsi wejo iratsinda iyo Liverpool nubwo iyo Liverpool twavuga ngo yari yaruhurije abakinyi babo muri competition muri Champions League twavuga ni equipe imeze neza kubera ko yaraje iratsinda iyi migwi igiye itandukanye iratsinda umugwi wa mbere twavuga ati muri UEFA Champions League Liverpool irayoboje inkino y'icuma ikatuvuga ati Liverpool itegerezwa gutwara amanota 28 kuri 28 ariko bivanye n'ukuntu ejo Hotel yanagirije urukino ntiyabasize muhira bose navuga Arne Slot bakinyi nka bose yari yasize abakinyi nka bose muhira tuvuga yari yanagirije urukino ubwo rukino yari yanagirije kubwanje ntiyarabakwiye kurunegirije kuko yorose amanota yose kuri yose ariko kintu cyari kumwongereza muri squad yiwe eka no mu burongozi bakavuga ati
ati nubwo ari uko twatanye ikibanza cya mbere ku manota agiye atandukanye yose kuri yose ni Liverpool novuga yaje inyereka ishusho itari nziza ku munsi w'ejo ariko novuga Juventus aha hantu ishobora kurengana na AC Milan. Bingo Sport.